ku neza yawe n'iy'abandi. Mwiriwe inshuti n'abagenzi muko murakurikirana ibikorwa byacu kuri Mugisha TV, twizera yuko muri benshi cyane mu bihingo itandukanye, mu bihugu bitandukanye, mu makontina atandukanye, nkuko tubibona mu makomentari yanyu menshi umunsi ku munsi. Rero uno munsi ukuri kwamye twabazanire akandi gakino gashasha muri Hinduka igice kigira 10. Mbere yuko tubazanira ako gakino ko muri Hinduka igice kigira 10, nabona mudukundire tubanze wasomere message 10 z'abanditse kuri Hinduka igice kigira 9. Ni benshi cyane, message zirenga 50. Mugabo mudukundire turufate message 10 zonyene kugira ngo ntitubarambire. Message rero yagize amahirwe yo kugurura ikiganiro cyacu ni message ya Kasio Amisi bavuga ati for this time I don't have any time, I don't have anything to comment. Ndashira ko tuntu two gutwenga. My mbavu is running, my mbavu is arming. Please Baba, big up and komeza, be blessing for Rugombo to sound. Yani I give you A to Z. Thank you Mr. Kasio Amisi ari muri Dubai. Message kuri kirani witwa Karenzo Idi wavuga ati wallahi ni hatari, huyo ni ugonjwa katika magonjwa mengine. Big up sana kwa kazi zenye ushauri mzuri from Mayote. Karenzo Idi we ari muri Mayote, we avuga ati iyo ni imwe mu ngwara kuko twakinye muri episode igira 9 byerekeye inda ndende ivumirinja. Avuga ati iyo ni imwe mu ngwara, kuko inda ndende ni imwe mu ngwara mu zindi. Lego nivyo kabisa. Ati big up sana kwa kazi zenye ushauri mzuri. Asante sana Mr. Karenzo Idi. Message ikurikira rero nitwa Ezekiel Nyiranchuti wavuga ati this is too funny, I wish I can act like you Mugisha, live from United. Ezekiel Nyiranchuti nawe nyine murakoze cyane kuri message yanyu. Ati I wish I can act like you Mugisha, ndifuza yuko nokina nkawe Mugisha. Ati ntugidanye Mugisha agira ati ntugire ikibazo, urashoboye, ubishaka ubishobora burya ikintu cyose burya mu bushake, ubizemo ubushake urashobora gukina mbere neza gusubira Mugisha. Yego. Message ikurikira yitwa Habonimana Yusra wavuga ati mafunzo mazuri kabisa, umuntu agirwa n'ubundi. Yego urakoze Habonimana Yusra. Message ikurikira yitwa Jean Marie Nzoyihaya wavuga ati big up sana. Yego, thank you Jean Marie Nzoyihaya. Message ikurikira yitwa Visto Vis wavuga ati iratomoye kweri Mugisha, turabafana gose kuko muradutiramisha. Yego Visto nabo nyine natwe turabafana bivanye nuko namwe mu bandanya mudu supportinga mudu kurikira ku bikorwa byacu, murakoze Visto Vis. Message yo nitwa Imuhira Filme ni mwe nawe nyine mu bakora amareresi atandukanye, wavuga ati Mugisha nakupenda sana, najua tu kuna siku ni tatua filme na wewe, check my channel YouTube uone filme zangu, yitwa Imuhira Filme. Ego Imuhira Filme ntugire ikibazo, nkuko namwe ndavuga buri kintu cyose ni ubushake, ugize mu bushake byose byo kunda. Karibu myangu iwacu iruguru cyane. Message yo kurikirana witwa Alice Uwimana wavuga ati ni kweli inda nini yishe ubukuze, kandi ngo akanwa kajya konyine kavuza induru ntibumve. Neza cyane Alice Uwimana, ndumva nawe nyine ikirundi urakibasha byembe sana. Ati akanwa kajya konyine kavuza induru ntibumve. Neza cyane, bakoze cyane Alice. Ndabona yuko wakurikiranye filme neza cyane, n'umugani kabisa, n'umugani ujanye n'iki kuko twakoze muri Hinduka episode igira 9. Message yo kurikirana witwa Aida Hachimana avuga ati Allah abaje imbere mu byo mukora, mubashe gutera imbere, turabakunda cyane, muratwigisha cyane, murufashe gusenga natwe Allah adushoboze tuzoronke icyo duterera. Aida arabakurikirana hano Saudiya, murakoze. Ego Aida nawe urakoze cyane ku mutima, nkuko namwe ndabivuga kandi nawe ndabikubwira ati burya ikintu cyose burya n'ubushake, wize mu bushake burya chokunda. Ego nkuko uvuga ati Imana izi gufasha nawe nyine uzuronka icyo uterera. Ego siwe wenyine n'abandi mu kuduhira kuri iki kiganiro cyacu muri Mugisha TV, umenye yuko muri Mugisha kuko muvugane intererano zanyu, ifashanyo zanyu tuzikeneye gose kugira ngo tubandanye dukora ibintu byiza, tubandanye dutera imbere nk'umuzi, kuko nimba turi ngaha ni ku bwanyu. Rero namwe bwiye ni byiza yuko muza murerekana ingufu zanyu, umushake bwanyu kugira ngo tubandanye tubasorera byiza bifise akamaro kuri twese. Nuko bimeze
yego nuko bavuga ati ndende ihumira njya n'ivyo nyene message rero iyo message iri wa nyuma ni yitwa Maria Mama avuga ati inyama ziragakoze murakoze no kudutwenza kumbe na comedy mwoyishobora gusa ndabakunda cyane urugo nk'ubwo Imana irutabare kweli amina cyane Maria Mama yego comedy turazishoboye nyine burya buri cyose ngo ndabivuga ni ubushake izo ubushake buri cyose kirashoboka kibe gusa ari cyiza kibe gusa ari ikintu cyubaka kirashoboka rero tutobarambire rero reka tugendere mu gakino gakurikira muri hinduka igice kigira 10 turabe ivyo muri studio baduteguriye hamaze tugaruka ngaha duhane impanuro ukuri kwanya Omai wewe naam wa akazi kenshi ukabura iminota 30 yo kuvomera amashugwe henda amashugwe kunguni atoyo weza mahera natafura amashugwe ako kazi gasumba amahera naguze amashugwe we yeye mbere mvuze désormais mve ku kazi sande amashugwe waje wayafuma urabyumva omali wala tukazina kuhani none mvuze muri inzu mugabo ni mugabo ni muri muri inzu muri rugo mugabo ni inde ndabyo gutanga itegeko ngabo ndavuga nawe ukavuga wowe ubanga umwe nawe yewe ndakuvuze none kumva cyane ndokazi sanga amazo umwe kavuga kipori ubundi ngiza kumenya nkora ivyanje ndeka ivyanje kwe kibishije tutu mukozi itutumkozi gore byanje jawu ugwe mari ugwemba uko mari uko mari reka kuko baza kugenda haza kwiyemera ko nza gukora ayo mashuri yekuba ujuje sene ku bazane ku nguzeni Tumuze njena paka sanga ama nizija ututako ndakwere Ninda kwa maye, ninda ita kuhera, sitina kuhera, wamushazi, puu! Ila ya mzuri sija kwa Kandi ninaje. Kandi leo wewe mbele wewe. Inshuti yanje na Mark. Amakuru y'iminsi. Turahebanye kabisa. Ndashaka gutangiza kundaba ubwo no musingero nyebutse. Nyatazi. Nari nicaye muhira nkumva ndagukumbuye kabisa. Bwashadi yako atakiboneka na Mark. Akamutwe cyane ndamuhiye. Mbona sayangana kabisa. Sayangana gusa. Baberewe kubega sukubega imisi yose wamubega mu. Ngira basi naja kukabanga basi ndakamenya. Akamenya kubera. Ngushaka kumenya. Ndakakeneye nyene. Avuga yanje na musitsa. Mukiganza. Sikareka. Mukiganza. Garuriye ntaje mbatise ko nari mwe bibaho. Banga turabaza. Araha naramwifatiye mbwira jambo nari mwavuga yuko no byumvise. Urazi yuko umugabo wanje araguye. Araguye ko shara murere. Reka sivyo kuvuga. Soko mwari hari kuri umugore w'ijonja n'ijambo. Aho bavuga ngo abagabo nibo w'ijonja n'ijambo. N'abagore ko tuhagarara ntaje mbafise imbere yanje. Icyo mvuze nibyo nyene asubizamwo. Ntabyo kwasama. Ntabyo kumwererera ko biba. Mbeho bigenjeje gute? Urazi ko je umugabo wanje yo ngira ko kabanga nati ndakamenye. Uvuga n'umugabo akavuga. Abagabo kirazira ifona kwihagarara ko nk'umugore icavuze cyose ukacanga icavuze cyose ukacanga basha ari umuti nanje ndabukeneye umuti fo kwihagarara ko nk'umugore burya nabumvirije kuva kera namwe bamwicaye muri salo muri ko muravuga nahevye kurabwira umugenzi wawe n'ibintu ndisomera ariko n'ukuri urambabaza ubu bwo bwose ukorera umugabo wawe ngaha mu nzu n'abagenzi n'inko yavuye iki je nicaye mu nzu nayo ko ndisomera igitabo canje ariko numva ubugugu burandenze mu matwi yanjye naco gituma nahise mukuza ngaha arazi kwita mu mata nk'isazi kwezi wandagare nyene witwe nyene ko
ugaba umugabo wawe Ujye umugabo arisonera uyu mwana arisonera urisonera uwo ari kuriya utabona iki ngaho numvise nyine amatungo Muravuye koga ko karita mu rudodo. we n'umasharito ngana byutse numva ntabyutse sha jende mukuru wawe urabizi narakubonera izuba sasa uzi icyo wubaha kuba mukuru ni kimwe no kwiyubaha n'ikindi nawe wicaye ngaha uriko urumviriza ubugugu bwa mwene wacu ushaka ubu bugugu ubutwari wabo Birakura sha ariko mumenye neza akari mu mpene siko kari mu ntama kandi amahirwe y'impene siyo mahirwe y'intama murabe neza muhinduke yakudahanirwa byorora imiseke ugiye ndaguha rimwe kofi rimwe ry'umwotsi ayo yose ariko yavuze ibi ni by'abantu bakuze. Bikuraba. abantu bakuze nibo bagira ubugugu nk'ubwo Wewe mwebwe ntabwo kugenda ngaho tubise twibanda. wewe gira uhinduke iyo ngeso yawe wewe iyo ngeso ujye uticujije we mu buzima bwawe bwose uzoba urambwira udahanirwa byorora imiseke ugiye ndaguha kofi yari kugenda ntari kubwira byose Twibanda. ariko gashaje ibyo bintu mutoyi wacu Latifa ariko arambwira nibyo cyane ngo n'urusaku mugabo uragize icyo marakubuze kuko uyu mwana ntagira indero umwicarika yase umuhanure kuzarinjira mu bitamuraba ariko rero ibyo ariko aravuga nimba ari ibyo mutoyi wanje isubireho wihanure mutoyi wanje ihanure iyi ni isi anje mvuze apana kujya ukinisha umugabo nk'umwana umugabo ni umuntu wo kubaha nawe mama wanje iminsi yose utubwira ngo twarasinye kuri province twarasinye kuri erega icubaka ngaha n'urukundo udafiswe urukundo iyo province iragufasha iki irakifasha nyene katima ndayigize ego ndavyumva mwarayigize ariko rero atagukunze ugira ngo iyo province izogufasha iki ubaho umugabo mutoyi wanje we yemeye ko dusinya atankunze ariko nivyo ivyo ariko wambwiye byose kabisa nivyo muja aja akora muri inzu yiwe imbere y'abantu imbere y'abashitsi nakanyarusaka ako gakobwa ukabona uko umva ndabwire nyene mama uyu yaronse aransigiye ntacyo dupfa je nawe gute no mubeshera je mba muri iyi nzu urumva A to Z ndabizi ngaha ndabibona je ndumusazi wo kumubeshera sutwa y'umukobwa mbego wita kuraba nibiki byo ngamu nzobe birakuraba ora kwanza mvyumve kubera ko sishaka kuja mu rudubi mutoyi wanje kuvuga menshi siko kuyamara uyo ni gateranya ceceka kwanza tumve urazi muri none muri uyu wewe ariko aravuga ngo je ntandera office ahubwo wewe niwe atandera gusa kuri mu kumugabo wewe arashobora kubahuka kumutuka bofre mu maso yanje basi nakore amarorerwa yose ayakorere mu cyumba basi je sindabibona ariko muri salon naho abashitsi baba bari muri n'imbere y'umukozi ukankama kumubwira ikintu umengo ni umugore mugenzi wiwe ukankamira umugabo wiwe ngo je ndiko ndakubesha mukama w'ikigongo none sinzu yaje je ndakwa shaje ivyo nivyo n'urusaku rwiwe none tuvugana iki nawe ntushobora kumbarira ndi ngaha nakubwiye ngo muri shamwe tuvugane nawe urazi kugorana ntibikeneye ko nza yiyo mbarira hanyene nakubarira ngaho gutse kandi ari ibintu by'amabanga y'umuryango ndabwira imbere y'abene wanyu none ayo mabanga uyu ni mukuru wanje ujya ni mutoyi wanje nta tandukanirizo rihari ryajewe na bene wacu none ubivuze bibiki ntatandukanire ntarihari icyo tumutambarira none ko nabagaye unuze Latifa ko nabagaye usanyera nkahamagara cyangere naza kukubanyu kukurekana n'abakoye muzi kucyarira aya kahoshi reka nta manyama we mbarira mbukeneye kumbarira ko ari we niwacu mbarira ngaho ahubwo ndumiwe bwo hagarara ugende mugabo waje oya je sinza hiyo genda ramba ugenda udakeneye kumbarira basi ahubwo ndumiwe reka induru nta ruhasha ngaho nta ruhasha aho shigenda genda ndaje rero ndaje aho ushaka kuzana birebire we mbarira gusa nta bintu uyu mugore mu mwaka uba umugore mu mwaka kibugu cy'ikigore cyose nditsa
icyatumeza nawe uramara make uramara genda witaba umugabo yaje naho barira utambariye naho ugende aho gucukuma ngaho ukenye naho ukenye jewe njahe jewe he twarasinye twaraheje igihe twajya gusinya twagiye gusinya yuko tuzohambana ntitwasinye ngo nze Shadia nshobora kumva umugabo wawe bifite rwaravuga ayo mureka agende areke gutera urwamo mukama ubwo nibwo benshi nariko ndabwira mana ndumiwe mutoyi wanje iri nibara kumutemera Latif wabibona wabonye ibi bintu imbere y'amaso yanje apana imbere urumva aho basi birafumana umuryango ntitwogira ibanga nyene tugende kumwandagaza no mu babanyi bose barazi ngene afata umugabo wiwe nabi n'imbere y'abashitsi no Shadia mwene mama Shadia agakobwa nakako ako ubwo nibwo mutoyi wanje uramaramaje ndumiwe iri nibara kumutemera uko nuko uje wabishura umugabo wawe umugabo babagorana uwakurongoye n'ukuri ko maraza muhira aragukwa uriko uramwishura imbere yacu gutyo nenda mwishuye nabi mana yanje y'ubuzima we umugabo araguhamagara ati sishobora kuza ngo mbwira nga we imbere yacu uramaramaje iri nibara ibara kumutemere ndumiwe ndicuza n'igituma twavutse inda imwe je nawe umuntu utazi icari cy'umugabo umuntu udafise indero nibisanzwe je mbisanzwe Shadia we Shadia nzi uku niko mama yatureze gashati nyibonera nge na mede umuntu dusonera vraiment beau-frère wacu ukamutuka ukamugaya imbere yanje hajya namugaye iki ashobora kuhamagara ngo ingo mu cyumba mubwira ukanga ngo nabangari hari ngo jewe na Latifa twese ni kimwe twaba kimwe gute twe turabagore biwe nimba gukeneye mu bintu byanyu by'amabanga twe tugomba kubimenya ibyo nibikuru kurakora nukuri kumana uranteje isoni ahora ni kubera batwe bya tuvukana n'abashitsi avuga gute imbere y'abashitsi kumukankamira kumuha amategeko umengo sinzi umengo n'umwana mugenzi nukuri kwimana je ndumiwe ariko bisanzwe oya wanga kugarura imeni kiri hafi ya mari mirambu kabirankaye hari umusuzo nivyo nivyo mutoye ko arakubwira kandi kimba waje ni kubera ko mbona mutoye wawe urusha imyaka ingahe ariko araguhanura ibintu mbona ari bisanzwe none ngiye gute ndamushire ku mugongo none uko ujye wivuga ngo twarasinye kuri province twasinye umviriza mutoye wanje nkubwire icubaka n'urukundo kubaha umugabo none iyo eta civile niyo mugabo wawe gisinyuye byaraheze twarasinye karabaye mutoyi wanje uza kwicuza inyuma uku nimba ari umeze nk'umugabo n'umugabo wawe imisi yose induru gutya kutagira indero imbere y'umugabo wawe nukuri kw'Imana wewe uzoregreta ivyo byo ndabikubiye kandi ndaguhanuye uzoregreta utahinduye ingeso hinduka umugabo nuwo kubembereza umugabo nuwo kubaha umugabo yumvamo ko afise umugore yumubashe neza ariko ibintu byo kuvuga imbere yacu ahita yumva ko umutima sinzi nivyo ariko ari yumvira hariya mu cyumba cyiwe relati hamwe nagutumye ze kuraba cya cyuma cya mashine basanze ari byo cyarazigiye cyane nukuri ntarementanya riri kandi mu gatondo numvise minana telefona ko ijya modoka yagize accident sa uri kuratanga imodoka dushize ku icyuma gishasha ejo bundi imodoka yagize accident ngira ubu umuduga ingene uri mibarabara ifoto yandungikiye muzokwandura gusa ivyuma muje kudanda ingene yabaye gusa ikindi naco ijya mashini nayo hariya ku muceri kadaveri nega mara ndabigire gute ibintu nk'ibyo byose ndi jenyene rero wo guma gusubaramye ngaho hakugenda gukurikirana ibintu by'umugabo ibintu byose bije ngaho biparangane none ndabifate gute none biraparanganya erega urugo n'umugabo waruzi ko ugira amangetengete yawe hakumurondera umugabo wawe baza kuzobishobora wenyene ndabishobora uri kuratangura kubicuza mbere naye nibagiye haro n'umuntu duhuriye ngaho ku muryango nyamba yambwiye nyamba yitwa nde nyamba ari Yohana ampaye akati ntuzene neza agakete gatoyi ntiyashimye ko ndakugurira hajya nagumye ibintu nk'ibyo cyane ko ndiyumvira ibintu byanje biko birapfa nabi none saki wawe ndakagire gute rero usome kari mwiki ndazi soma we wayakiriye tumbi birimo byo shora kwakira amatete ntazi wayarunze mugore wanje nkunda narakoze ibishoboka byose kugira ndakunezereze ariko byaraye naragerageje kuguhanura kugira ngo uhindure ingeso yo kunga
naragerageje kuguhanura ngo uhindure ingeso yo kunganza wibagira yuko inkuba zibiri zidasangira igice ivyo nibiki ndagusezeye ndakwifuriza ubuzima bushasha ngiye gutangura sa ubuzima bwanje bwakura aho ntashimye kuvuga ubuzima mbe kuri kurashiduka ntaraheze ijambo rya nyuma ni papa Adia yaryandise mana dusenga tutabona uvuze ati ivyo nyene yandise nasomye mu kera umugabo wanje jewe umugabo wawe nyene ahubwo yari yaranasevye komoka ingene wamufata muri uru rugo ndaguhanura n'yose ngo nguhagarara ngo teriyosema uriko urabona ingaruka yawe aromotse none ndakashimbwa amaboko mana nigayimwe mbaye wande muri uru rugo nkora iki ndeki iki jewe umugabo wanje aragiye kweri aromotse indwi zibiri ziraheze ndamutelefona telefone irajimije muragerageza hanyuma none gamana ngire gute ntacyo utari bubone none ntiwashatse kwigira umugabo mu rugo nufate rero ikibanza ciwe ukurikirana itunga ryiwe nyene rimeze yaba basi tutaguhanuye ego vyari kuba vyoroshe kukumvira impuhwe ariko nukuri nta muhwe ndiko ndakumvira ngene wafata umugabo wawe ndamurondera ndamutelefona ivyo yakora byose muri uru rugo uca uvuga amagore magabo ahubwo nukuri yari yaratevye mbere n'umugabo amari imyaka yose umufata nk'ukura jese nshaka kugushigikira ahubwo n'Imana ishimwe niyigiye aho kundemesha umbwire ndakuremeshe ku ngeso yawe ama nawe utangure kunkora intabyigwigwirwa nuko basatukuye rero niwiga imigambi niwiga ingene yo kuzurajera uru rugo ahubwo haguruka ugende kuraba itunga ryiwe ndafashimbwa amaboko n'ukuri none ndabifate gute ndi umwe muri uru rugo gahemwe fatiki mporiki none gasha ntiwashatse kumuganza nawe n'ubu umugabo nk'ingene wabishatse ubwa mbere urabitunga rero amaso agomba agutukarana ahubwo haguruka ugende gukurikirana ibintu by'umugabo wawe ndabe rero ngene ugiye kujera uru rugo ugiye kujera ubutunzi bwiwe minsi yose tuguhanura utumva bamenyeza mu nyuma kwera kuko umugabo wanje aragiye aho na bado uracacumva icuma rafiki yawe aho rero namubwe yuko burya amanyama asara nasaba amanyama arasara nasaba kandi ngo inkuba zibiri ntizisangira igicu ni byiza rero burya abantu bari mu ngo zabo umwe wese kumenya ikibanza ciwe ni ikintu cyiza rwose kuko twasanze burya kimwe mu bintu bituma ingo nyinshi zitagira amahoro ingo nyinshi zisambuka ingo nyinshi zitagira iterambere ni uko usanga abantu umwe wese ashaka kugira gute gufata ikibanza kitari guye ugasanga umugabo ashaka kurengera akarimbi umugore wiwe cyangwa ugasanga umugore ashaka kurengera akarimbi umugabo wiwe usanga rero ibintu bibiri biko bizana ibibazo biko bizana ingorane mu ngo nyinshi cyane usanga rero mu ngo nyinshi niza baratora aho umugabo avuga n'umugore akavuga umwe wese agafata ingingo ziwe umwe wese akagira imigambi yiwe ugasanga bibaye urudu bibaye akajagari rero ni byiza rero yuko burya muri mu ngo zanyu umwe wese ufata ikibanza cy'ibwira ngo ibintu bigende neza kuko burya mwamaze gusezerana imbere y'Imana n'abantu yuko mutazovana yuko mudusangira kabisa nagahiye yuko umwe wese azokubaha uyundi rero kubahana ni ikintu gihambaye cyane kubahana ni ikintu gituma burya urukundo rwongerekana ni gituma burya n'imigisha iboneka mu muryango wanyu rero duhinduke duhindure n'abandi mwese mufite imbizo nk'izo ndabasabye rero yuko mwofata ingingo kugira ngo muve ikuzimu muji buntu muhindure n'abandi rero ahanje rero naho gutaha nizere yuko iganiro cyo munsi cyabaryoheye cyane ubwo rero mubandanye rero mudukurikirana kuri channel yacu mbere tubibutsa rero n'abajya nyine bashaka gutanga intererano zabo imiryango iracuguruye turasharindiriye intererano zanyu zitandukanye rero nimwitinye uko ziba zingana kose uko ziba zisa kose nimuze mwitinye rero kutwakura cyangwa kudufata mu mugongo rero ahanje naho gutaha bihurira hanyine next time mu kiganiro cyacu nyine muri hinduka episode igera 11 ubwo rero ntimwibagire gusubscribe like comment no kurungikira abandi kugira ngo babane bakurikira ibikorwa byacu anje naho gutaha see you next time bye bye hinduka ku neza yawe n'iy'abandi.